Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice by'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti nawe mugenzi uri kurumviriza kino cigwa cacu c'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe kandi na Pastor Samuel Nsabimbona sanze ndakigushikiriza. Mu cigwa giheruka twaravuganye ingene Yakobo yiyoberanije mu kwihindura Esau maze akamutwara umugisha. Twibukanye ko Isaka amaze kurongora Rebeka batevye kuronka umwana kugeza aho Isaka atakambira Imana ku bwa Rebeka umugore wiwe atavyara. Imana imaze kumwumvira yamuhaye kuvyara amahasa aribo bukuru yitwa Esau hamwe na butoyi azwi ku izina rya Yakobo. Abo bana Imana yarabavuze ko bazoba amahanga abiri atandukanye kandi ko bukuru azohava kazoshumbira butoyi. Ni nako vyagenze kuko Esau ariwe bukuru akaba ari nawe yari kuba samuragwa, yahavuye agurisha ivyo kuba samuragwa kwiwe abihebera butoyi, ni ukuvuga Yakobo, abigujije n'ingabo rimwe y'umutsima n'ibiharage. Uko niko Esau yakengereye ivyo kuba samuragwa kwiwe. Esau amaze kwemera kurya ku bitukura Yakobo yamuhaye, vyaciye vyumvikana ko yahevye ikibanza gikomeye mu buzima bwiwe. Ico kikaba cabaye ikimenyetso ko kuri we ivyerekeye ivy'impwemu ataco vyari bimaze. Igihe co kuragwa umugisha niho Esau yaboneye ingaruka zo guhitamwo nabi kwiwe, kuko se Isaka yahaye Yakobo umugisha wose, Esau nawe ntiyaronka na mukeyi, naho yawurondera cane arira. Mwikete ryandikiwe Abaheburayo mu gihimba ca 12 umurongo wa 16 n'uwa 17 haravuga ngo, haduhanura hati ntihabeho umushurashuzi canke igihumane nka Esau yagurishije ivyo kuba samuragwa kwiwe ingabo rimwe. Kuko muzi yuko hanyuma hamwe yagomba kuragwa umugisha atemerewe, kuko atabonye umugisha wo kwihana naho yawurondera cane arira. Bikaba nkako Esau yararize arabogoza, nk'uko twabisomye mu gitabo c'Itanguriro igihimba ca 27 umurongo wa 30 n'uwa 38. Dusubire tuhasome, haravuga ngo, nuko Isaka arangije guhezagira Yakobo akiva imbere ya Isaka, Esau mukuru we acashika avuye mu gahinga, nawe ateka inyama ziricumba azizanira se. Abarira se ati, data, nuvyuka urye kuvyo nahize jewe umwana wawe kugira ngo mpezagire. Se wiwe Isaka aramubaza aturinde, aramwishura ati, ni jewe Esau umwana wawe w'imfura. Isaka acarahinda agashitsi kenshi cane ati, none ninde yahize akanzanira kuri vyo? Nkaba nariye kuri vyose utaraza nkamuhezagira, kandi nta kabuza umuhezagiro azowugira. Esau yumvise amajambo ya se araturikisha, aborogana umubabaro mwinshi cane. Abarira se ati, mbezagira nanje se muvyeyi wanje. Aramwishura ati, murumunawe yaciye mu bubeshi atwara umuhezagiro wawe. Aramwishura kandi uwo ni Esau ati, Yakobo ni Yakobo koko, izina ni ryo muntu, antwaye umugisha kabiri kose. Yantwaye kuba samuragwa, none asubiriye n'umuhezagiro wanje. Arongera aramubaza ati, nta muhezagiro wasigaranye namba? Isaka yishura Esau aterega namaze kumuha kukuganza, kandi abiwabo nabamuhaye ngo bamusabe, kandi namweguriye ingano n'umuvinyu. None no gukorera ikiga mwana wanje? Esau abaza se ati, mbega muvyeyi, wari ufise umuhezagiro umwe gusa? Mpezagira nanje se muvyeyi wanje. Esau araturikisha ararira. Ico kibi Yakobo yakoreye Esau cyo kumutwara umugisha catumye Esau nawe agira imigabo mibi yo kurondera kuyica murumuna we. Ariko abavyeyi biwe baca bamuhungishiriza iharani kwa inarume Labani. Uyu munsi rero
tuza kuraba urugendo Yakobo yagize aja kwa Labani n'ingene Imana yamwiyerekeye mu nzira nk'uko tuza kubibona mu gihimba ca 28 cyo muri iki gitabo c'Itanguriro. Mu gihimba ca 27 giheruka twabonye cyane ivyerekeye Yakobo. Ibyo Yakobo yakora byose yabitegekwa na nyina kandi yakundwa na nyina cyane. Egome turazi ko umugisha Imana ariyo yari yaramusezeraniye, ariko ntivyari ngombwa ko Isaka arinda kugirirwa iminsi mikuru kuko Imana niyo yari yaratanze umugisha kuri Yakobo. Turavye Aburahamu ntiyahaye umugisha Isaka, ariko Imana niyo yawumuhaye. Niko vyari bikwiye kumera no kuri Yakobo. Yakobo yahisemo gutwara umugisha abanje kugira amayeri, bimwe abarundi bita amanyanga yo kubeshana. Ntaco vyari bimaze. Yakobo yakoze icaha c'ubusa. Integuro ya Rebeka yo kurungika Yakobo kwa inarume ntiryari kumuhungisha ishavu rya mukuru we gusa, ariko kwari kugira ngo kumbure ahitemwo canke atoranye umugeni wo mu muryango wabo, kuko bari bazi Imana. Rero muri iki gihimba ca 28 tubona Yakobo ava muhira agafata urugendo. Ageze mu nzira ahantu hitwa Ibeteri niho Imana yahamwiyerekera, hanyuma imwemeza isezerano yagiranye na Aburahamu. Reka turabe ivy'ugo rugendo rwa Yakobo. Mu gice ca 28 ku murongo wa mbere haravuga ngo, nuko Isaka ahamagara Yakobo aramuhezagira, aramwihanikiriza ati ntuzusabe umunyakananikazi. Turavye mu isezerano rya kera dusanga ko Imana itigeze igomba ko abazi Imana barongora canke barongorwa n'abatazi Imana. Nico gituma mu gihimba ca 6 c'igitabo c'Itanguriro havuga ngo abana b'Imana bitegereje abakobwa b'abantu babona ko ari beza, barongora muri bo abo bitoranirije bose. Aho ni ku murongo wa 2 wo muri ico gice ca 6 mu gitabo c'Itanguriro. Ibi rero vyerekana ko abo mu muryango w'abazi Imana barongoye abo mu muryango wa Kayini, abantu batari bazi Imana. Kubw'ivyo haciye haba igihano c'umwuzure, hasigara umuntu umwe n'umuryango wiwe gusa, kuko yubaha Imana, uwo nawe akaba ari Nowa. Igihe umusore canke inkumi bageze mu bigero, hanyuma bakubakana n'abapagani kandi barabakristo, keshi usanga hari ugusubira inyuma mu vy'Imana. Umusore w'umukristo akwiye gucagura umugeni w'umukristo nkawe, eka n'umwigeme w'umukristo akwiye kuraba uwumucagura yuko ari umukristo nkawe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ntimukivange n'abatizera. Imana irihanikiriza ko abazi Imana batokubakana n'abatazi Imana. Igihe bibaye keshi bizana umubabaro. Pawulo mu ikete rya 2 yandikiye Abikorinto mu gihimba ca 6 ku murongo wa 14 avuga ati, ntimukifatanye n'abatizera kandi ataco musangiye. Ukugororoka no kugabitanya bifatana bite? Canke umuco n'umuzimagiza bifatanya bite? Mwisezerano rishasha biratomoye gose ko tudakwiye kwifatanya n'abatizera Imana. Kwifatanya n'abatizera si ukwicarana n'abatizera, si ico bagomba kuvuga nk'uko bamwe bakunda kuvyitwaza, ariko ni ukwivanga nabo. Kwivanga n'abatizera ugafatanya nabo ingeso zitabereye, ivyo nivyo vyitwa kwicarana n'abatizera canke kwivanga nabo. Ubu nibwo buryo bwo kwifatanya n'abatizera, kandi Imana irabubuza. Nico catumye Isaka abwira Yakobo ati, va hasi uji Padani Aramu kwa Betuweli sogokuru, uzosabe y'umugeni mu bakobwa ba Labani nyokorome. Kandi Imana ishobora byose iguha umugisha, iguhe kurondoka, ikugwize, uhinduke mw'isinzi ry'amahanga. Kandi iguha umugisha yahaye Aburahamu, wewe n'uruvyaro rwawe, nago kugira ngo gwegukire igihugu wabayemwo kitari canyu, ico Imana yemeye guha Aburahamu.
niko tubisoma ku murongo wa 2 kugeza ku wa 4. Ubu rero Isaka aratahura ko Imana yahaye Aburahamu umugisha, hanyuma uwo mugisha uhabwa Isaka, kandi ko Isaka nawe akwiye gutuma uwo mugisha uhabwa umuhungu wiwe Yakobo. Ku murongo wa 5 haravuga ngo nuko Isaka arungika Yakobo aragenda aja i Padanaramu kwa Labani mwene Betuweli Umwaramu, musaza wa Rebeka nyina wa Yakobo na Esawu. Uwo muryango umuntu yovuga ko barabasiriya, kuko niko ivyanditswe bivuga. Nico gituma hari kibazo ngo mbega Aburahamu yari umuyuda, yari umwisirayeli? Oya, ntiyari umwisirayeli, kuko izina Abisirayeli bagiye gutangura kurivuga mu gihe ca Yakobo, igihe izina Yakobo Imana yarihindura akitwa Isirayeli. Reka ubu naho turabe igituma Esawu yararongoye umukobwa wa Ishimayeli. Nk'uko tubisoma mu gihimba ca 28, Esawu yarongoye umukobwa wa Ishimayeli. Umurongo wa 6 kugeza ku 9 haravuga ngo maze Esawu abona yuko Isaka ahezagiye Yakobo, akamurungika i Padanaramu gusabayo umugeni, kandi ko yamwihanikirije akamuhezagira ati ntuzosabe umunyakananikazi. Nuko Esawu abonye yuko abanyakananikazi abatanezereye se wiwe Isaka, acaja kwa Ishimayeli asabayo Maharati mushiki wa Nebayoti, umukobwa wa Ishimayeli. Ishimayeli mwene Aburahamu amuharika babagore yarasanganywe. Kubera ko Isaka na Rebeka batari banezererewe abagore b'abanyamahangakazi, Esawu yahisemwo kuba aribo arongora. Acarongora umukobwa wa Ishimayeli yiyumvira ko vyohava binezera se. Ariko Esawu yibagiye ko Ishimayeli atemewe mu ruvyaro umwami Yesu yari kuvamwo. Ishimayeli yagereranywa n'abanyakanani hamwe n'abafilisitiya. Turaba ingene Imana yiyeretse Yakobo ari Beteli, nk'uko tubisoma ku murongo w'10 muri ico gihimba ca 28, ngo Yakobo ava i Berisheba agenda atumbereye i Harani. Ashika ahantu araharara, kuko izuba ryari rirenze. Yakira ibuye mu mabuye yaho araryisegura, aryama aho hantu arasinzira. Ku murongo wa 12 tubona ingene Imana rero yamwiyeretse. Ararota abona ingazi ishinze hasi, umutwe wayo ugashika mw'ijuru. Abona abamarayika b'Imana bayidugako bayimanukako. Uko niko vyagenze. Ku murongo wa 13 haca havuga ngo kandi Uhoraho yari ahagaze hejuru yayo, aramubarira ati nduhoraho Imana ya Aburahamu sogokuru, Imana ya Isaka. Iki gihugu uryamyemwo nzokiguha mwene uruvyaro rwawe. Umurongo wa 14 ngo kandi uruvyaro rwawe ruzongana n'umusenyi n'umukungugu wo hasi, ruzosagarara mu burengero, mu buseruko, mu buraruko no mu bumanuko. Kandi muri wewe no mu ruvyaro rwawe niho imiryango yose yo mw'isi izoherwa umugisha. Imana ishimwe. Uku niko ijambo ry'Imana ribitubwira. Aho hantu hitwa Beteli Imana yamwiyerekeye niho hitwa inzu y'Imana. Yari umuntu azi kugenda, kandi yagenda n'amaguru, kuko ico gihe ntangamiya yagenderako. Yagerageje kuja kure cane ya mukuru we Esawu. Mbere amaze gushika aho hantu arasinzira yiseguje ibuye. Kimwe coco nuko yumva kumbuye imuhira, kandi yari wenyene muri ako gahinga, kandi anananiwe. Twovuga ko bwari ubwa mbere arara mu gahinga, kuko turabizi yuko yahora yibanira na nyina muhira. Urumva ko yari akumbuye muhira cane. Kurara hanze yo muhira ijoro rya mbere biragoye cane. Ca wibaza rero kuri Yakobo yaryamye mu gahinga, aho ata muntu n'umwe bari kumwe, kandi nawe nyene atarazi nahageze. Kandi Yakobo yamye ari umwana akundwa, umwana yaba mu nzu kwa nyina.
iyumvire rero kuryama mu gahinga aho hatabona nyina wiwe Rebeka byamubereye ikibazo kidasanzwe. Yakobo rero yaryamye hasi yiseguza ibuye i Beteli. I Beteli n'ahantu hinyegeje atabantu bahaca ari benshi, mugabo hari akayaga keza. Aho hantu i Beteli habaye ngirakamaro mu bugingo bwa Yakobo mu buryo bw'impwemu. Reka turabe icabaye amaze kuryama agasinzira. Ku murongo wa 12 haravuga ngo ararota abona ingazi ishinze hasi, umutwe wayo ugashika mu ijuru, abona abamarayika b'Imana bayidugako bayimanukako. Naho vyamuzazaniye yarabonye abamarayika b'Imana. Imana yaciye yemeza isezerano yagiranye na Aburahamu igihe yari kararota. Yakobo niko yabibonye, niho Imana yamwereka iryo sezerano nk'uko turisoma ku murongo wa 13 havuga ngo kandi Uhoraho yari ahagaze hejuru yayo aramubarira ati nduhoraho Imana ya Aburahamu sogokuru, Imana ya Isaka, iki gihugu uryamyemwo nzokiguha mwe n'uruvyaro rwawe. Aha niho Imana yiyerekeye Aburahamu amaze gushika mu gihugu c'i Palestina. Ku murongo wa 14 naho turabona ngo kandi uruvyaro rwawe ruzongana n'umukungugu wo hasi, ruzosagarara mu burengero, mu buseruko, mu buraruko no mu bumanuko, kandi muri wewe no mu ruvyaro rwawe niho imiryango yose yo mw'isi izohezagirirwa. Aya majambo yari amajambo akomeye cyane y'umugisha udasanzwe wavuye kuri Aburahamu ugaca kuri Isaka, none ushitse kuri Yakobo. Ku murongo wa 15 Imana iravuga ngo eheraba ndi kumwe nawe, nzokuzigamira aho uzoja hose, kandi nzokugarukana muri iki gihugu, kuko ntazokureka ntarakora ibyo ndakubariye. Aya majambo yari amajambo yirura kandi yafashije Yakobo, umuntu yararaye mu gahinga ari wenyene, akamwe bita agahinga kanyaganande. Ariko Imana iramubwira iti ndi kumwe nawe kandi nzokugarukana muri iki gihugu. Inzozi Imana yahaye Yakobo aryamye yamweretse ingazi ishika mu ijuru. None ingazi ni kuvuga iki? Umwami Yesu Kristo yarayisobanuye igihe yahamagara Natanayeli ngo abe intumwa yiwe, nk'uko vyanditswe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igihimba ca mbere umurongo wa 45 kugeza ku wa 51, ngo Natanayeli yari umunyabwenge, kandi igihe yumva ibyo Yesu avuze, yavuze ati hari iciza cova i Nazareti. Natanayeli yari umunyabwenge, kandi igihe yumva ibya Yesu yaciye avuga ngo mbega hari iciza cova i Nazareti. Yesu Kristo yishuye Natanayeli atehe umwisirayeli atarimwo ubugunge. Natanayeli nawe aramubaza ati wamenyeye hehe? Yesu aramwishura ati Filipo ataraguhamagara aho wari munsi y'umusukoni narakubona. Natanayeli nawe aramwishura ati mwigisha, uri umwana w'Imana, ni wewe mwami w'Abisirayeli. Natanayeli yaremeye umwami Yesu, naho tubona ko mu ntango yabanje guhakana. Yesu rero aramwishura ati wijejwe nuko nkubariye ko nakubonye uri munsi y'umusukoni, uzobona ibiruta ivyo. Arongera aramubwira ati nukuri ndababwire yuko muzobona ijuru rikingurutse, kandi abamarayika b'Imana baduga bamanuka ku mwana w'umuntu. Ngiyo rero ya ngazi nk'uko tubibonye muri ubu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igihimba ca mbere umurongo wa 50 n'uwa 51. Yesu Kristo niwe ngazi ija mu ijuru. Reka turabe insobanuro y'iyo ngazi Yakobo yabonye. Iyo ngazi yoba ari inde? Iyo ngazi turabonye ko ari Kristo. Abamarayika baduga bamanuka ku mwana w'umuntu. Abamarayika baramukorera
kandi bumvira itegeko ryiwe. Natanayeli yumva ijwi ry'Imana hejuru kuri ya ngazi rivuga riti, nguwu umwana wanje nkunda kandi akampimbara. Mugenzi, Imana ibwira abantu ibicishije mu mwana wayo Yesu Kristo. Ntidushobora kwishikana ku Mana. Keshi abantu bashinga intahe urumva bavuga ngo igihe nakizwa naciye nishikira ku Mana, ngo mfise uburenganzira bwo kwishikana ku Mana. Nagomba ndakubwire mugenzi kw'ivyo atavyo woshobora. Ntibishoboka yuko wishikana ku Mana. Dushika ku Mana duciye kuri Yesu Kristo. Niwe wenyene adushikana kuri Data. Niwe ngazi ducako kugira ngo dushikire Imana. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igihimba ca 14 umurongo wa 6, umwami Yesu aravuga ati, ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ushika kuri Data ntamujanye. Yesu Kristo niwe ngazi. Uku kuri rero kwahawe ubwa mbere Yakobo yatwaye umugisha mukuru we. Umwami Yesu yabwiye Natanayeli ati, uri umwisirayeli atagira uburyarya. Natanayeli yari umunyabwenge kandi yatera inkuru cyane, ariko ntiyari umubeshi nka Yakobo. Ariko naho bimeze gutyo, Imana igiye kumuha isezerano ryiza, kandi hari byinshi yategerezwa kwiga. Niko bimeze n'uyu munsi kuri twese. Imana iratwigisha, iraduhanura, iraducisha ubwenge igihe itureka tugaca mu ngorane. Iradukubita urushi mu kuduhanura. Igihe umwana ahanwa na se ntibisobanurwa ko amwanka namba. Ibi rero vyabaye kuri Aburahamu no kuri Yakobo. Igihe hari bitugora canke igihe duca mu ngorane bituma dushikama mu mwami Yesu. Yakobo rero yari afise urugendo rurerure. Raba ico yakoze ku murongo wa 16 n'uwa 17. Haravuga ngo Yakobo arikangura aravuga ati, nukuri Uhoraho araha hantu nanje sinarinda bizi. Aratinya aravuga ati, erega aha hantu hateye ubwoba. Aha ni inzu y'Imana sikindi, aha niho rembo ry'ijuru. Yakobo yaciye azinduka kare mu gatondo, yakira ibuye yari yiseguye, ararishinga ngo ribe inkingi, arisukako n'amavuta ya elayo. Abapasitori atari bake mu mashengero amwe barakunda gukoresha iyo mirongo igihe bariko bahezagira urusengero. Aho hantu hari hateye ubwoba Yakobo kuko yariko arahunga Imana. Mugabo yamusanzeyo. Igihe cyose umunyabyaha ahunga Imana, agahunga ingoro yayo, akwiye kumenya yuko mu ngoro y'Imana canke mu nzu y'Imana ariho umunyabyaha yarakwiye kuba, kugira ngo avugane n'Imana amaso mu yandi, aciye kuri ya ngazi ariyo Yesu Kristo yamanutse ava mu ijuru. Igihe Yakobo yahunga ava muhira, ntiyaratahura neza ingene Imana ikora. Yiyumvira ko avuye muhira ari ubwo buryo bwiza bwo kuba kure y'Imana no kuba kure ya mukuru we. Ariko ageze i Beteli yabonye ko Imana atayisize muhira. Yabonye ko ata muntu ashobora guhunga Imana. Ni naco catumye Yakobo yavuze ati, sinarinzi ko aha hantu Imana ariho iri muri iki kibanza. Kubw'amananiza n'ingorane yabona mu rugendo, yaciye asezeranira Imana nk'uko tubibona ku murongo wa 18 n'uwa 19. Havuga ngo Yakobo azinduka kare mu gatondo, yakira ryabuye yari yiseguye, ararishinga ngo ribe inkingi, arisukako amavuta ya elayo. Aho hantu aca hita Beteli, ariko bwa mbere ico gisagara citwa Ruzi. Ibi biratwereka yuko Yakobo yari afise vyinshi akwiye kwiga mu buzima bwiwe. Yakobo asezerana isezerano ati, Imana niyabana nanje ikanzigamira muri uru rugendo ndimwo, ikampa ibyo kurya n'ibyo kwambara, nkazogaruka kwa Data ngira amahoro, Uhoraho azoba Imana yanje. Imana yaremeye kubana nawe muri byose. Imana yemeye kumuzigama, kuzomugarukana mu gihugu no kugwiza uruvyaro rwiwe. Yakobo acasezeranira Imana ati, niwafasha nzogukorera. Kubw'ubuntu n'imbabazi z'Imana, Yakobo yaragarukanywe mu gihugu aramahoro. Yakobo yagarutse ari umunyabwenge,
agenda guhimbaza Imana i Beteli, arayitazira kubera imbabazi zayo, kuko yabanye nawe mu rugendo yagize rutoroshe. Abantu benshi uyu munsi bavuga ngo bazokorera Imana niyabana nabo, canke ngo niyabakorera ibi canke biriya. Nagomba mugenzi kukubwira ko Imana idakora gutyo. Izokugirira imbabazi kandi kugirira ubuntu utarinze kuyemerera ico uzoyisubiza. Mugabo ivuga iti niwaba uyikunda uzokenera no kuyikorera. Ivyo rero nukuba umugurano w'urukundo. Ni nka harya umuvyeyi akunda umwana wiwe, uyo muvyeyi aca aba umugurano w'urukundo, akunda umwana wiwe. Ubu nibwo buryo Imana ikunda wewe na jewe. Yatanze umwana wayo w'ikinege Yesu Kristo ngo umwizera wese ntapfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Reka rero duse n'abarangiza kino kiganiro, mugabo twongeye kwibukanya yuko Yakobo yavuze ati iri buye nshinze kw'inkingi rizoba inzu y'Imana. Ati kandi kuvyo uzohora umpa byose sinzobura kugushikanira 10. Imana yiteguye kukubera data biciye mu kwizera Yesu Kristo mugenzi. Reka rero dusenge kugira ngo bimere bityo. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushima wabereye umwizigirwa Yakobo, naho yari karahunga ari mu gahinga ka wenyene, atagira uwo bavugana afise ubwoba. Waramwiyeretse uramuremesha, umushitsako n'isezerano rya se n'irya sekuru. Kandi natwe muri Yesu Kristo waduhaye isezerano, hari ingazi ishobora kudushikana kuri wewe, ni Yesu Kristo. Ndasengeye umuntu ariko arumviriza iki cigwa, ahisemwo kugomba kubana nawe aciye kuri iyo ngazi. Ubimushoboze Mana, umukure mu kibanza cyo gupfa, umushire mu bana b'Imana bazobana na Yesu ibihe bidashira. Senze mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Cigwa cacu cyo kuri uno munsi kigarukiye aha, naho ubutaha. Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr@org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri indwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice cy'ibyanditswe byera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri Whatsapp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.